jewe nari mfise abapfumu babiri, nari mfise uwa hafi n'uwa hafi hakure kandi hafi, kuko jewe mu kuja kuraguza mwijoro nahengera ba data bukwe baryamye, bari abantu b'abaregiyo kabaye, ubabwiye ibintu vy'abapfumu ntibavyumva no kuvyumva. Bakunzi b'ijambo ry'Agakiza TV, turabaramukije amahoro y'Imana kandi dukomeza kubibakengurukira ku biganiro byacu, mushishikara kubitugaragiriza ko bashika ku nyota. Nuno munsi nyene turi mu ntara ya Gitega hagati mu gihugu, nkuko mubibona turi kumwe n'umunyokuru umwe mu b'Imana yagiriye neza. Tugomba tumuhe ikaze abaramutse hanyuma abidondore. Nyoko turabahaye ikaze. Nanje ndakiriye iryo kaze mu mpaye, Yesu abahezagira bampera umugisha. Amina. Ku kazina basanzwe babita gute? Jewe mu mazina y'abavyeyi banje banyise Domitira ntaho nkiriye, baravye ubuzima bagiye bacamwo, nanje rero maze kubikuriramwo, ariko Yesu yandabanye imbabazi ziwe arangendera, haraho yansanze, haraho yankuye, maze kubona ivyo Yesu yankoreye bimaze kunshika mu mutima wanje, nsanga ni vyiza kuko yandemuruye amagorwa menshi. Nanje nca ndahindura nti uyu munsi sincitwa ya mazina y'abantu aho nkiriye, uyu munsi nanje muri Kristo Yesu nitwa Domitira Haragakiza. Amina. Muranyoheye cyane, mu banyokuru tumaze kuganira urumwe mu banyoheye gose kweri. Mwavuze yuko haraho Imana yabakuye, hari ivyo Imana yabakijije, twagomba mutubwire ido nido ni ibintu nyabaka Imana yabakijije nihe yabakuye? Jewe Yesu yankuye mu buja bw'abapfumu, nagendeye mu bapfumu ntoshobora guharura, ntomenya nuko bangana. Jewe naragendeye mu bintu vy'abapfumu kenshi, iminsi yose jewe muri ruhusha nagenda mu bapfumu iminsi 3, kuwa mbere no kuwa gatatu no kuwa gatanu. Iyo minsi ntaco nayikoramwo, yari minsi yo kuja kwirigwa ndambije imbere y'abapfumu. Hanyuma rero ndabibamwo jewe rero natanguye ibintu vyo kuraguza mu 1977. Natanguye kuja kuraguza bijanye nuko umubanyi yaguma ampama, yaja nsanga muri urwo rugo, aguma ndoga kuko yari umunyamangetengete kari karabaye, kuko nukwanka kumusaba ngo aze muri urwo rugo bari baranse kumusaba, kuko bari baramufatanye ibirozi vy'uwo yaroze, gushika baraburana no kwikomine, baramutangisha inzoga zo kwimenjura akiri umukobwa. No mu kugira ngo ashike muri urwo rugo yabanje kwikorera inzoga, arayigemura mu rugo kwa data bukwe na mabukwe, aza gusaba ikigongwe kubw'uwo musore bari baramaze kuvugana ko bokubakana. Mabukwe na data bukwe bararahira ko atazogenda ageze mu rugo kandi ari umurozi. Mugabo amaze kubaha izo nzoga zo kwimenjura agasaba imbabazi, barahavuye baravyemera, umuhungu aragenda kuja kumusaba. Amaze gushika muri urwo rugo, jewe niho natanguriye kurya ishano be n'umwana wanje w'imfura, yaje asanga mpetse umwana w'imfura. Bukeye ku munsi wa gatanu yarayagize ubugeni, niho yatanguye kuturoga n'uwo mwana wanje, araduha ishano kandi ndabibwira umushinga ntahe wanje nti jewe ndahejeje kurya ishano, ndumva merewe nabi ku nzoga mugenzanje ampaye. Guheraho ndonda ndakotoka ndazingama kugeza aho nsigara ameze nk'uruvo, aho nciye abantu bagakoma induru. Ntangura rero kwinjira mu buzima bw'abapfumu, ndabukuriramwo biranka ko nokongera kuva inyuma y'umupfumu, kuko uko bukeye uko bwije yama yampaye ishano n'uruvyaro rwanje, ivy'ishano akabona yuko tugenda kuvyirutsa bakabiturutsa,
none hatangura gusuka ibitega mu nzu iwanje, ivyayo tukaza twumva mu nzu birara biragigimba munsi y'igitanda aho turyamye, bikagigimba no hejuru mu vyo twipfuka, tugaza twumva ibintu umenga n'abagabo badutarukirako. Kuvaho rero ndamogorera kuraguza uko bukeye uko bwije, gushika naho ndaja ku munyagifaro. Uwo munyagifaro, ico gifaro kirambwira yuko uwo murozi hariho ivyo yantwaye yanyabuye, kandi cemeza yuko vyari ivyo bintu. Ico gifaro kimaze kuja kubikura mu nzu yiwe aho yabindogeye, uwo muntu nyene kandi yari mugenzanje, yaragomvye kunturirira inzu, arahura umucanwa azanaterera imbere y'umuryango iwanje, akavuga ngo ibintu vyanje bantwaye, jewe nopfuma niyahura. Umugabo wiwe yamubaza ati none jewe navuye gushora kawa, impuzu niho ziri, amakawa atarahwana kuma nihari, ibiharage ibiyoba, ibintu vyose niho biri, none wewe bagutwaye iki, bakwivye iki? Ngo kamenya ubukabari wewe ntacuzi. Gushika ugwanko ruraba ugwanko, kugeza aho jewe nasigara nipfuza gupfa biranka. Hanyuma nguma ndaguza kuko jewe nanje navuga nti ku mafaranga yanje twe n'umugabo wanje nzoguma ndaguza, nzopfa hamwe ntakigira amafaranga. Ariko Yesu yandabanye imbabazi ati kizogukiza sa amafaranga azoruhananirwe. Ariko Imana irandabana imbabazi zayo, irabirengera. Umunsi umwe yarangendereye, iranyiyereka. Mu kunyiyereka jewe naratanguye ndabona, hari mwijoro ndyamye, mbona itara rizimye, abana ndabahwamika nti mwese nimuryame dusinzire, kuko bariko barakinira mu gitanda. Ndababwira nti mwese ryama dusinzire. Abana baca baratekereza, nca ndazimya itara. Bugingo nzimije itara, umenga nyene ndi mu gihwiji. Murazi kera mu nzu y'ivyatsi nta tara ryaba ririyo. Nza mbona umuco ngo fye, nza mbona ni ikintu c'umuco kirase mu nzu, umuco usumba uw'itara, uw'amatara usumba uw'amasitimu yokorana. Mbona inzu yose iracanye itara, jewe nabona ico kimuri ntabonye aho kimwe giturutse. Nca ndipfukura uburengeti, nipfukuye uburengeti ndavye, nca mbona hano mu cumba nyene turyamye, hejuru umushinga ntahe yari yaramanitseho nyene nk'agaprafo kazibiraho turyama. Nca mbona mu ruhande rw'aho umugabo wanje aryama, nca mbona umuntu ahagazeho ku kibambazi ku ruhome rw'inzu gutya. Mbona umuntu yambaye impuzu zera derere ahagazeho ku ruhome agize gutya ikiganza. Nca ndabona gutya umenga ha mu kiganza n'amaraso ariko arashunguruka. Nca ndagira ikinya, amaso yiwe ndamuravye, amaso yiwe akagira gutya, ukamenga ni kurya kw'izuba iyo rirashe ku misozi hari urume, usanga hari ibintu bikayangana gutya, womenga bimena amaso. Nca ndagira ubwoba, numva umenga ni ikinya kinsukiriye, umenga n'ubumbu urubura ansukira urubura. Nca ndasubira ndipfuka, ndahumiriza utuso ndadegeza. Mugabo aho nahumiriza amaso ngo ndegeze, wa muco naguma ndawubonera muri aya maso yanje. Ndahinda gashitsi, ntewe Bikira Mariya mawe ndagowe. Jewe rero naca nibaza ngo nyambara ibisigo, nyambara ibihume vyansanze mu nzu, kuko bahora bavuga ngo ibisigo birasanga abantu mu mago canke mu gahura. Hanyuma rero nca ndasubira ndipfukura, kuko nubundi naho nahumiriza nkaguma nipfuka, uwo muco naguma ndawubona mu bwonko no mu bwenge, naguma ndawubona kandi nipfutse uburengeti n'amashuka. Nca ndipfukura ntireka nipfukure, uwo muco nyene uheze ugire unkozi icugomba. Mbona wa muntu ubwo nyene ararenganye, nca mbona harasubiye kuba umuzimiza. Hanyuma ivyo ndabibika mu mutima. Kera rero mu za 77 no mu myaka ikurikira hari hakiri ubukene, nta matelefone yari bwabeho, nta materambere yari bwabeho. Sinzi umushinga ntahe yari yarabereye umushinga ntahe wanje umuraganye tugira ubugeni, ndamwandikira ikete, ndavyandikiye umushinga ntahe wanje.
ntiburya rero jewe hariho ikintu cansanze mu nzu ndabimwandikira nk'uko ndiko ndabibashingira intahe n'umunyuma nawe mu kunyandikira yambwiye ngo none ugomba umbwire yuko ngo wewe wabonekewe. Hanyuma rero ivyo biguma mu mutima wanje, kumbe ni Yesu angendeye. Ndakomeza ndaraguza nca hasi no hejuru no mu maramvya ya Nyabikere jewe narashitseyo kubw'umupfumu nja kuraguza. Hanyuma rero jewe nari mfise abapfumu babiri, nari mfise uwa hafi n'uwa hafi hakure kandi hafi, kuko jewe mu kuja kuraguza mwijoro nahengera ba data bukwe baryamye, bari abantu b'abaregiyo kabaye, ubabwiye ibintu vy'abapfumu ntibavyumva no kuvyumva. Hanyuma ngaca ninyegeza nava muhira 5:00 mu kuja kuraguza rero aho wumva muri Irazi mu kuhaca nagenda nafashe isitimu nkayambika hagutya mu ruhanga ngapfungira kw'igitambara yaka, iyindi nkayitwara mu minwe, aha mu kuboko k'ububafu nashiraho itara ry'ikiyo, mu mugongo umwana mpetse ntuzenye isorori nkayishiramwo ubududu sinuzuze, ngaca mfata inkoko nkubikako, ngaca rero ntekera mu gitambara nkaregeza, ngaca ndemeka aha mu bitugu hejuru y'umwana, ndiko ndatambuka rero ngo ico tuza guhura biriko biragira ngo mbumburu amatara natarikishije, kuko bahora twumva bavuga ngo mwijoro ngo ibihume ngo bitwara amatara, ngo mugabo umuntu ngo adafise itara ngo abishitsemwo ngo bica bimunyegera, ngo mugabo wewe ufise amatara ngo navyo bica bizima ngo ntusubira kubibona. Ivyo rero nabishira mu mutwe ngo ndabigira uko niho inkomezi nizo Satani nawe yanteramwo kugira ngo ngende nishigikiye ko ndi umuntu akomeye atakintu congonda contera ubwoba. Nimboregwa duhuye zatangura kumbonera hariya ya matara na ya sorori genda bidudu bigira ngo mbumburu ku mutwe w'umwana, nibo baca batangura kumpa inzira nagenda nidegemvya. Haleluya. Jewe nkagenda nkarara nshitse kuri uwo mupfumu hariya hakurya yo kuri Brasserie, hariho n'uwundi ngaha amukiremera, nkaho bose narara ndagenda ijoro, mugabo ngasubira nkagaruka kuko nishimikije ya matara. 10 z'ijoro n'abandi mu nzu mu rugo bose bavyama bavyuka basanga ariho ndi. Ivyo bwo buzima ndabubamwo kugeza rero Imana yaratevye irangendera, ingendeye ntarinze kurandira mu 1999 mu kwezi kw'icumi niho Kristo Yesu umwami wanje yangendera aranyiyereka neza, ndamubona narazingamye nari narahumye. Yesu yansanze kure, aho yansanze mu ruhumyi, ansanga ndi umuntu maze amezi 9 ndi mu butinyanka, sinasiba n'umunsi n'umwe, n'abaganga bari barananiwe no mu mutoyi barananiwe byose. Umugabo wanje arambwira ati yamara rero wewe urakwiye gukizwa, ivyo bintu wewe bikugize gutyo ayo n'amashetani wewe yakuboshe. Ntijewe sinzova kwa Bikira Mariya, ivyo mbwira vyo gukizwa singomba no kuvyumva, kuko wewe yari yarahunza aja Tanzania, avuye muri Tanzania ashikira mu Kumoso niyo yakiriye agakiza. Agiye guhinguka asanga naramugaye, abo badayimoni baramboshe, kandi ubwo ruhumyi rwamfashe ngiye mu Muremera ku mugabo yitwa Gitamira, yari umuntu w'umupfumu kabaye, yari rutete. Nshitse mu nzira na Imana irampikira nka kumwe yahwikira Sauli agiye guhiga abantu b'Imana muri mu ntuze mu gisagari Damasiko. Ngiye kuja kuraguza nakomye umurongo w'abana, tugiye ku mupfumu. Mugabo ngeze mu nzira nagiye mpuma, numva icayo kiraje hwi, sinasubiye kubona n'ikintu na kimwe. Turamoka turagenda, abana baraburi yo tuja ntituri bushike kwa nyamupfumu. None tugenda hega mama, abana barasubira inyuma, nasigaranye n'uwo mpetse mu mugongo kuko we watanyikurako. Aho hantu rero nagiye kuja kwicara narushe, nabuze iyonja niyomva, ndaburi kinjana kuri uwo mupfumu, mpava nkuru umwana mu mugongo ndicara ndaruhuka.
nahakuwe n'umuntu akijijwe yitwa Bataziranyambere, akazina kiwe yitwa Esteri. Ansanze hati mbega Domitira, wewe kuri ngaho nibiki ujahe? Nterega jewe ndakumva mwijwi uri Nyambere, ngwego jewe burya nahumye. Ngo none wewe wahumye ujahe? Ngo naringiye ku mupfumu kwa Gitamira, ntibaraduhaye ishano n'abana, none abana babuze iyo tuja niyo tuva, vyabuze ko dushika kwa Gitamira kuko ntabona, nico gituma ndi ngaha. Ngo none uraza uzi urahazi? Ntoya. Ngo aha washitse Inyabunyovu. Nta ngwegome. Hanyuma rero ati rero ndakubwire, jewe mfise ikinga mvuye kuza kuraba amakara yatombotswe, none sinkujana ku mupfumu, jewe inzira z'abapfumu Yesu yaramaze kuzisibanganya mu mutima wanje, ngomba ndakujane muhira. Hanyuma rero ku munsi wa Mungu nzoguhitana ndakujane gukizwa, uzotaha Yesu yagukuye kugwo ruhumyi, uzotaha Yesu yakubohoye, ntuzosubira kumva ivyiyumviro vyawe birebagana bigushorera bikujana mu bapfumu. Uwo mugabo n'umuntu mugufiya ku mutima, nza numva uruntu ruvuze ngo ego nture kuri ubwo bwirabure shahu, wobona shahu amagorwa abarozi banteye, niho wovuga ko wonjana kwa Yesu akagukiza ivyo bintu jewe bandoga. Nukuri maze gukizwa jewe naramwaturiye ndamushingira intahe, nukuri urangirira ikigongwe Esteri, burya wambwira ko wonjana kwa Yesu. Jewe naciye ndagusibira mu mutima kuri umugabo mugufi yirabura, ata muntu yoshobora gukiza intuzenya abarozi, ngo ni Yesu akiza utagiye ku mupfumu. Ati ntaco jewe ivyo nabiciyemwo. Uwo mushinga ntahe rero niwe yankuye aho hantu, aca nshikanaho muhira. Kuvaho mperaho mpumye, hari mu kwezi kwa 4 gushika Yesu yampumuye ari mu kwezi kwa11, kwari gushigaje indwi zibiri ngo guhere, niho Yesu yangendera arampa ko gakiza. Ndi muri ivyo bintu vy'ubutinyanka bidakama, ndi muri urwo ruhumyi, nama ndakubitwa ijoro n'umurango, nkumva amacuma haa, nkumva ibibando, narara ndakoma induru, n'abana ntibansinzirana. Mushinga ntahe wanje rero ahungutse, niho yasanga ndi imbohe gutyo. Wewe kuko yaramaze kumva ijambo ry'Imana, akamenya ni akumva n'insiguro ingena abakozi b'Imana basigura ko Satani n'abadayimoni bafata abantu bakabafata mpiri bakababoha nibibi bakorera abantu. Ati wewe ugwa y'abadayimoni, jewe ndokujana mu kibogoye uzoje gukizwa. Nturagapfutambwiye gukizwa, ntangura kwatura ntuko umugabo, jewe ntari bwatongane n'umugabo, nije usubiye kumbwira gukizwa, mfise Bikira Mariya wanje niwe azonkiza. Hanyuma mushinga ntahe araca bugufi, kuko yari yagiye kwa muganga mu Mutoyi anjana amezi 2 biranka ko nkira. Hanyuma bampimye ngo kuri ubu mfite inda barayibura. Hanyuma mu nyuma ndi mu gitanda, urumva simbona, namwankiye ko atazonjana gukizwa. Hari ku munsi wa Mungu, uwo munsi hari igihe c'isaha 4. Jewe rero mu gitanda yasiga apfutse, agasiga inzu yose yugaye, agashira kwigufuri, kuko atashe niwe yashika yugurura, agashika nterura kujya k'umwana. Nari narazingamye ngira ngo aya mayenyo yagerekeranye niyo yarasigaye ahamagara bari kwibarabara. Hanyuma rero jewe muri ico gihe c'isaha 3 ntangura kumva n'umwaka wewe woba ngira ngo wari nk'akana gato, canke ngira sinzi ko no kubaho wari bwabeho. N'umwaka bavuga ngo hagwa imvura bita ngo ni Ereminyo. Imvura yirigwiragwa ijoro n'umurango, igitondo n'umugoroba. Uwo munsi ku munsi w'Imana izuba riraka, kuko izuba naca ndaryumva ku mabati, ankumva ko amabati ashushe, ngacamenya ko izuba ryatse. Buno ndi mu nzu ntangura kumva inzu yose babantu bariko bararirimba, bamwe bagashira amajwi hejuru, ankumva n'amajwi y'abagabo, abandi bagashira amajwi hasi, amajwi yose uzi abakizwa bahezagiwe n'Imana ikabarongorora mu muhogo. Urazi iyo bariko bararirimba nawe uza wumva urimwo, ukumva uri kurajana nabo. Numva hamwe ndyamye ndiko ndahezagirwa, mugabo nkumva muri jewe
bimwe byose byahora birara birankubita byirirwa birankubita byaciye Yesu yabibwiye ati ceceka canke mwimuke naserutse nahagurutse byose numva nagahwekere muri jewe ntangura kumva muri jewe ibintu biriko biracana ko biriko birasiganwa muri jewe nka kujya kw'imiserebanyi canke imbeba ziriko zirasiganwa ngo zifatane zigwane muri jewe nkumva ibintu biriko birasiganwa binyuranwa muri jewe hanyuma uko indirimbo zakomeza ziririmba numva ijwi rimbwiye ngo Domiti ngo vyuka kuko numva ayo majwi ngaca nibaza ngo nabakizwa mu Muremera ku mutumba wa Muremera niho twari twaratanguye kumva ngo abantu bakijijwe abo kandi tubabonye twabatera ivyatsi ngo barataye umuvyeyi barahevye Bikira Mariya nta n'umuntu yipfuza ko yobavugisha n'ijambo ngo abishure kandi ari bihemu vyahemukiye Bikira Mariya ntangura kwiyumvira ngo mugaba bakizwa ngo baririmba Imana neza bakaririmbira neza ngo abona bakizwa bavuye imahonda bo ku Muremera ntireka iyaba vyari byo nshobora kuvyuka nari guca mvyuka nkagenda nkaja ngaho kwirembo nkaja kubarunguruka nkumviriza ingene bariko bararirimba buno kuko no mu kugira ngo nihindukize haba ubumpindukiza mugabo muri uwo munsi muri izo saha Yesu nagiye numva nkumva anyene ndyamye nkumva umuntu yanteze amaboko ari karanduza utudutugu ari karamvyura nsanga ndicaye erega nza mbona ndakanuye ndiko ndabona mu nzu ndewe Bikira Mariya mawura nkoreye ibitangaza ko nahora numva ngo Bikira Mariya ngo ni wakora ibitangaza nanje niwe naguma mvuga hanyuma ntangura kubona nca ndavuga ntemwe ntuwo ni Poro bavuze yuko yaguze iradiyo televiziyo ntiniyiri kiravuga indirimbo kumbe izo ndirimbo zisamirana inzu yose nca ndururuka birakunda ya maguru wamenga baramboshe n'amapingu numva amaguru aravanako numva ndururutse numva ndatambutse nca ndagurura urugigwa mu rugo rutari kwigufuri nca nja hanze ndarondera babandi ndiko ndumva baririmba ndababura sinabonye n'inyoni kubita amababa ntemwe ntinoneho nyambara ibintu byanteye nca nsubira kwinjira mu nzu ninjiye mu nzu nshitse ku gitanda ati ryama rero tukuririmbire nshitse mu gitanda bugingo nyene nipfutse ntangura kumva indirimbo ziririmbwa mu Congereza mu Gifaransa mu Giswahili bene data ndababwira uwamenye Yesu ntakamuhebe wagogwa wahigwa warushwa utorushwa wumira kuri uwo Yesu arakomeye arahambaye ibyanje n'abahinga byari byarabananiye nshitse mu gitanda izo ndirimbo ziriko ziraririmbwa ndiko ndumva ayo majwi atandukanye ntangura kwibaza none ko izo ndirimbo ziriko ziraririmbwa mugabo baririmba neza ariko sinumva amajambo bavuga yariyo Yesu ati nangwa hinge ndagukorezeko ntangura kumva rero indirimbo ziriko ziraririmbwa ngururuka mpemuyera ururuka nibwo bwa mbere numvise indirimbo y'abakizwa mu nzi wanje bariko bararirimba iyo ndirimbo ngururuka mpemuyera ururuka ururuka mpemuyera nkawa musi wa Pentekoti ururuka mpemuyera ururuka mubagwaye ururuka ururuka kubohora nkawa musi wa Pentekoti ururuka mpemuyera nca numva ijwi rimbwiye ngo Domiti ngo erega urabohotse ngo tanga urusenge nagiye numva ndiko ndasenga amasengesho y'abakizwa kuko na Mutama urumva ko yavuye mu buhungiro aza yakijijwe agize ngo atangure gusenga namugira nti urumva ni wabo nkunda sohoka uje mu ngundu z'ibitoke canke ugende hariya kwirembo kwa Shambara uheze usenga ivyo bintu vyawe jewe unkurireho ivyo vy'Yesu Yesu sindabishaka Murundi akangamburukira kanyorohereza mugabo iyo ndirimbo iri kiraririmbwa mu Kirundi nza numvira ashitse no mu misoso no mu misokoro vya bintu byose hamwe ubugongo bwari bwaramvuye ko basha numva n'umusore w'imyaka 15 yoza tukazipinga
ndumva nditane basha narakajene ndumva inkomezi zidasanzwe nca ntangura kuririmba ndatangura gusenga nka kujya kw'abakizwa hanyuma ngomba nsubire kuryama ijwi rirambwira ngo erega Domitira wewe wahejeje kubohoka ngo nakubohoye ngo genda rero ngufate burya bududu ubusehere hanze ijya myumbati yose uyanikire hanyuma uhejeje kuyanikira urumva nakorera ku rutonde rwo mwijuru ijwi ico ryambira niryo naca nkora ngo uhejeje kwanikira uca ufata isekuro usekura ubududu urondere ibifungurwa kugira ngo abagiye kuja gusenga baze gushika bafungura kandi babone igitangaza casigaye kirakorekera ngaha ntangura kwifata gutya ndiyumvira jewe n'amezi maze ata kintu na kimwe nkora jewe ivyo ndabishobora haleluya bene data ntari ico nasize mu kwezi kw'indwi naho nafashwe aho n'abandyamye nari mfise umukobwa yubatse hirya yanje gatonya yari yagiye mu kibano niwe yahoraza kumvyura akampindukiza mu buryo nari ndyamye mu bubafu nari ndyamye mu buryo agashira iburyo canka gaterura gashira kuzuba urumva yazaranika nkurya nyene yanika yanura mugabo uwo munsi Imana iramuzibira yaherutse kuza kunyanikira ntiyagarutse kumpindukiza haho munsi yakawa ntangura kumva ijwi ririko riravugira muri iki giti c'akawa nari negamiye ndyamye gutya ngo Domiti ngo mbega ndakubwire ngo mbega urabona ko ugomba upfe ugira uhwere kandi imiti wakuye mu bapfumu yuzuye inzu ntangura kuzibira n'udutoki gutya none uzibiye n'intoki gutya ntiwumva n'uwo bari karavuga aha gutya mu mutwe vyoca vyinjira bituzibiye mu matwi mugabo ntuzibiye mu mutwe imbere nkagira gutya ngahamangira none wumva uri kuravuga birumvikana nkaza numva wa wundi ari karavugira hanyene mu mutwe hanyuma mpava ndakura y'intoki ndatekereza ngo genda rero ukuri irya miti yose wakuye mu bapfumu ugende uje kuyita kuko n'ubundi ugomba upfe kandi n'ubundi urabona kuri impumyi kandi imiti yuzuye inzu genda rero uyikure yose uje kuyita mwiwese ntimurakagorwa murakarushwa aho mwanyiciye urupfu hako ndayikura mu nzu nkayita gombe munyice mukora icyo mugomba